Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu twama tubatunganiriza. Hari amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tugiye kuyagarukako ingingo imwe imwe ukwayo. N'amakuru nk'uko maze kubimenyera ariko aravugwa mu birabana na politike, ibirabana mu mutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravugwa cane cane zigaruka ku buzima bw'abanyagihugu na cane mu nzego za leta. Amakuru aba yaranyegejwe turiyatoza tukayashira habona kugira mumenye ibiba biriko bigenda biba. N'akanya rero tugira ngo turabire hamwe zimwe muri izo nkuru ziri buze kugaruka cane ku ngingo nkuru. Turaza kuraba ukutavuga rumwe ndetse no kuvuguruzanya hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse n'ukuriye Regideso yakuwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu, aho umukuru w'igihugu avuga yuko muri iryo shirahamwe Regideso habayemwo ukunyuruza amafaranga y'iryo shirahamwe, mu gihe uwo yakuwe mu mabanga agashigwa mu yandi mabanga wewe avuga ko ikigega ca Regideso rwose ibintu vyifashe neza. Turaza kuraba uko kutavuga rumwe hagati ya Ndayishimiye ndetse n'uyo umutegetsi. Mu yandi makuru ariko aravugwa mu birabana n'umubano hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi, hari ivyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ahejeje gutangaza. Turaza kubigaruka ko avuze nawe amajambo akomeye turi buze kumviriza muri ano makuru. Kuri uno munsi hatanguye amasengesho mu mugambi CNDD-FDD nk'uko vyahora igihe hitegurirwa gushiraho indongozi nshasha muri uwo mugambwe. Vyatanguye navyo guteza imari nk'uko twagiye tubibashikiriza mu makuru. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko turabe ivyo amasengesho ndetse turabe n'ibindi vyose biriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru turi buze kugaruka ko, n'ayandi ntakubwiye uraza kwiyumviriza mw'idonido. Cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe canke sabone, maze igihe cose dushizeko amakuru akagushikira mu bambere. Wejeje gufyonda kuri subscribe rero reka mbanze ndaguhe kaze ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi, intara yose woberereyemwo, abanywanyi muri mu bihugu vy'ababanyi, abari mu bihugu vy'amakungu ya kure, mwese ndakengurutse nanabaha kaze cane muri ano makuru. Reka mikaze kandi abanywanyi bacu mutwumviriza ariko mukadushikiriza n'ivyumviro vyanyu ku makuru tuba turiko turabashikiriza, na cane cane ko hari abipfuza yuko twabatohoreza amakuru ku ngingo runaka tukayatohoza tukayabashitsako. Ivyo rero biba bitwereka yuko tubana kandi turi kumwe. Reka ano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Ni inkuru iriko iravugwa ariko akaba ari inkuru y'amasengesho yo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ayo masengesho akaba yatanguye mu gisagara ca Gitega. Amakuru rero adushikira yerekana ko umukuru w'umurwi wamaho mu mugambwe CNDD-FDD ujejwe gutunganya ibisabisho rusangi, umukenguruzamateka Laurent Nicimbeshe akaba arahamagarira abanyamabanga bose ko iminsi 3 y'amasengesho yatanguye kuri uno wa kane tariki ya 21/0. Ayo masengesho akaba abandanya gushika ku wa gatanu ku itariki ya 22/0 ndetse no ku wa gatatu no ku wa gatandatu itariki 23 za kuno kwezi turimwo uno mwaka. Iyo misa kandi ikazosozegwa canke se hakazaba harimwo kwisonzesha mu ntumbero yo gutambira Imana
ngo ibandanye ikingira ikiza ca coronavirusi igihugu nk'uko abivuga, ndetse ibungabunge indongozi abarundi ndetse no Burundi. Iryo tangazo rero rikaba ryerekeye abagumyabanga bose n'inshuti z'umugambwe CNDD-FDD. Amasengesho mu mugambwe CNDD-FDD yavuze ko ari ugusaba Imana kurinda Burundi n'abarongozi babwo ikiza ca coronavirusi, igikorwa kikazokurikirwa na benshi, ndetse muri rusange bakaba banuganuga ibirabana n'uzoshigwa mu kibanza cyo kurongora umugambwe CNDD-FDD. Uko gutora rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD vyatanguye kuvugwa yuko hashobora kuzamwo ibintu bishobora kuzotangaza abatari bake, igihe uwo abantu biyumvira yuko ari wazoshigwa muri ico kibanza umukuru w'igihugu ashobora kuzakora ibitandukanye n'ivyo bamwe biyumvira. Ndakumenyesha yuko rero ivyo byo gushiraho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bizoba bibaye co kimwe n'ibiherutse kuba igihe batora uzo kwitoza mu matora yo mu mwaka 2020, aho Perezida Nkurunziza yagena Evariste Ndayishimiye kuzo kwitoza ku giti c'uyo mugambwe umaze imyaka 16 urongoye Burundi. Bikaba vyaratanguye kuvugwa yuko bishobora rero kuzatungura abatari bake igihe hazoba hashizweho uyundi atari uwo bamwe mu bagumyabanga biyumvira yuko ariwe azoshigwa muri ayo mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Dutandukire tuje no mu makuru harabana nanone na politike. Turaza kugaruka ku nkuru zirabana n'imigenderanire, turaza kuraba inkuru zirabana n'imigenderanire aho igihugu c'u Burundi ari ivy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire mu gihugu Robert Shingiro ahejeje kumenyesha kubirabana no kungene ububanyi imigenderanire n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda vyifashe. Turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Turaza kumviriza imari zavutse hagati ya Ndayishimiye n'uwahora arongoye Regideso. Byose twabitunganyije kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye uraza kuyumviriza. Reka tubanze twumviriza no makuru, inyuma yaho tutaza ngaruka nkubwira n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ijyanye n'intunga mu gihugu cacu c'u Burundi. Hariho amashirahamwe ahomba Regideso. Uwo yari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro cyo gusozera umwaka wa 2020 yagiranye n'abanyagihugu n'abamenyesha makuru igenekerezo rya 30 Kigarama, aho Evariste Ndayishimiye yariko yagiriza mu kivunga abakozi ba Regideso atanumwe asize inyuma kunyonora amatungo y'iryo shirahamwe. Regideso batwaye amazi n'amatara byose acabigira rwabo, none amahera bayashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari, no kuvuga ni umugwi wagiye hamwe ucu dutwara amatara n'amazi barabitwira. Naho biruko uwahora ari umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso Simeon Habonimana asa n'uwabeshuje kuri uyu wa kabiri ivyo vyagirije by'umukuru w'igihugu mu birori byo kubisikanya n'umuyobozi mukuru mushasha wa Regideso Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigona. Simeon Habonimana yemeje ko asize Regideso ihagaze neza, aho yamenyesha ko ahubwo leta y'u Burundi ari ifitiye umwenda iryo shirahamwe. Twebwe ubu muri rusange dukoye mu ngata ibintu bimeze neza, ubu nomenyesha ko sanze kiga kimeze neza. Ubu ishirahamwe deni rifise ku makonti amafaranga arahara kwiye menshi, ashaka no kumira 12 leta iheranisha hamwe kumira 16 ayo mafaranga ashoboye kurirwa ishirahamwe ishobora zorangura imigambi yaryo tankomanzi. Abatari bake bakibaza rero uvuga ukuri hagati y'uwo yahora arongoye ishirahamwe Regideso hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ico bikoze uwo yahora ari umuyobozi mukuru wa Regideso yashikirije ayo majambo inyuma yaho umukuru w'igihugu bwiwe asohoreye itegeko rimugena mu mabanga yisununuye yo kurongora umugambi ujeje guteza imbere amasoko ntanganguvu, ubutare n'inyubako mu Burundi. Hari kwigenekerezo rya 14/0 uyu mwaka.
umuyobozi mukuru iminsi yose yama ari umunyamabanga w'ubwo rwego secrétaire du conseil. Rero no muri Otraco nuko bimeze, ni kuko amashirahamwe yose akurikiza amategeko asa nuko ari nkamwe. Uburyo izo nzego zose zibaho muri societe zananiwe, ibibazo byose bica bija kwigirwa muri conseil d'administration. Jewe narigeze kuba muri conseil d'administration yishirahamwe rimwe, narabona neza ingene bigenda ibibazo byananiranye hagati y'abakozi n'umukoresha, directeur general n'abandi barabituzanira kandi twebwe tukatanga intumbero, kandi iyo ntumbero dutanze umuyobozi cyangwa umukozi yaba afise itegeko ryo kubikurikiza. Batabikurikije byaca bigenda ku mushikiranganje, akaba ari waca atanga intumbero. Umushikiranganje bakukira nawene arafise ijambo agomba gutegeka kuvuga kugira ngo ishirahamwe rigende neza. Iyo bidakunze bica bija mu butungane. Mugabe ivyo byose ivyo biba iyo hari intwaro ibereye mu mashirahamwe. Ivyo bitahari rero ni kibazo. Hariho n'igihe rero bigorana iyo bamaze kuvyumva izindi nzego nka inspection generale de l'etat, ubugenduzi bukuru bwa leta, inspection zo gukora akazi kayo, iraheze igatanga raporo igashikiriza umushikiranganje, igashikiriza umukuru w'igihugu n'abandi bose kugira ngo bafate ingingo zikwiye. Urundi rwego rushobora gukora ako kazi ni urwego rwa sentare icungera amafaranga ya leta, Cour des comptes, nayone irashobora gukora ako kazi. Ivyo rero byose ni ukugira ngo amashirahamwe ya leta ashobore gukingirwa, ashobore kurikiranwa neza, ubutunzi bw'igihugu ntibwononekare. No kumenya yuko amakori n'amatagisi y'abanyagihugu atangwa ariyo aja gushinga ayo mashirahamwe. Rero nk'uko ingingo ya 69 y'ibwizwa ivyerekana, ubutunzi bw'igihugu ntakomwakomwa, umuntu wese ahiriye agakora ibitari byo agomba kubibazwa n'amategeko, kandi abakozi bafise uburenganzira 100% y'ukuvuga ivyo ariko barakurikije iyo ngingo ya 69 y'ibwizwa nshingiro. Mwabyumvise yuko twashoboye kuja mu gihugu cy'u Rwanda guhura na mugenzi wanje kugira tuganire ingene imigenderanire hagati y'igihugu cacu n'icabo yosubira kunagurwa, kuko yari yatosekaye bimwe bikomeye mu 2015 bivuye na cyane ku barundi bashatse guhirika ubutegetsi biciye mu nguvu, bashoboye guhungira muri ico gihugu. Ku buryo rero twibaza yuko tuzoshobora mu minsi imbere kubandanya tuganira n'icyo gihugu kugira ngo buke dushobore kugenda tunagura imigenderanire yacu hagati y'ibihugu. Bene igihugu b'u Burundi n'u Rwanda bashogenderanira, bashobore mu wese gushora ibidandazwa hirya no hino. Mugabo birashobora gufata umwanya muto cyangwa muremure, mugabo igikuru nuko ivyo biganiro bihari. Si ibiganiro bigenda bivugwa mu bimenyesha makuru umwanya wose, rimwe na rimwe turabishikiriza, kindi gihe ntitubishikirize, tukarindira ko hagira ikintu gikorwa kiboneka imbere yuko tubibashikiriza. Mugabo novuga yuko imihora yo kuganira itugaye, tuguma tuganira n'ico gihugu n'ivyerekeye abo nyene bashatse guhirika ubutegetsi biciye mu nguvu. Umushikiranganje Albert Nshingiro yavuze kandi ko yizeye ko ibihano by'ubumwe bwa Buraya bigiye kuvaho muri kazoza ka hafi. Murazi yuko mu 2015 badufatiye ibihano, mugabo ubu turavye aho ibintu bigeze, nabo nyene barafise ubushake bwo gushobora gukuraho ivyo bihano mu minsi iri imbere. Ibiganiro rero birabandanya kuri kwamye, turahura mu rwego rw'abahinga no mu rwego rwa politiki kugira ngo ivyo bihano binyaruke kuvaho, kandi baratwemeye yuko bazobikuraho. Nico gituma bavuga yuko uyu mwaka 2021 uzo umwaka mwiza w'imigenderanire hagati y'ibihugu byacu n'ibihugu bya Buraya. Tukasibaza yuko mu minsi iri imbere tuzobahamagara tubabwira yuko ivyo bihano by'akarenganyo byashoboye kuhava atagisabwe.